abarundi burya bose bagendana intumva, abarundi bose burya hakomeye bake. Itangazo rishikirijwe n'ishirahamwe ry'abapfakazi n'imfuvyi baharanira agateka kabo Avod. Muri iki gihe twibuka imyaka 31 iheze nyene icubahiro Perezida Ndadaye Melchior agandaguwe hamwe n'abafasha biwe. Muri iki gihe buca twibuka imyaka 31 iheze nyene icubahiro Perezida Ndadaye Melchior, umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abenegihugu agandaguwe. Ishirahamwe ry'abapfakazi n'imfuvyi baharanira agateka kabo Avod rirunamiye iyo mfura y'Uburundi ku butwari n'ubutore bwiwe mu rugamba yagize mu guharanira intwaro rusangi yanigiwe mu menshi n'abansi b'igihugu kuva kera. Ishirahamwe Avod riboneyeho no kunamira abafasha biwe bagandaguwe, aho twovuga nk'umukuru w'inama nshingamateka, icegera ciwe, abashingamateka, abakenguzamateka, abashikiranganji, abakozi bakuru bakuru mu ntwaro, ababuramatari, abamusitanteri n'abandi. Iryo bara ryaguye kuwa 21 Gitugutu 1993, ryatumye umuvurugano mu gihugu cose, isinzi ry'abarundi baricwa bazira ivyiyumviro vyabo, abandi barangazwa. Ivyo bitwibutsa ubwicanyi bwazingamitse Uburundi mu myaka yarenganye: 1965, 1969, 1969, 1972, 1973, 1988, 1991 n'ibindi bihe vyagiye bihonya abarundi atari bake. Ikibabaje nuko vyabaye akamizwe n'ingoma, kandi tuzi ko utaramunda ugatarura ibiboze. Ukudahana no kurenza k'uruho rw'amazi ubwo bwicanyi butagira izina bituma inkozi z'ibibi ziguma zisubiriza, Uburundi bukama mu ruhagarara. Ishirahamwe Avod ryifatanije n'imiryango yose yahonejwe, yahohotewe, rirababwira riti rema ntimwihebure. Ishirahamwe Avod rirashimiye cane leta mvyeyi, leta nkozi ku gikorwa co kwibuka no gushira Perezida Ndadaye Melchior mu ncungu z'Uburundi. Avod irashimira leta ku gikorwa yatanguye co guca urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu bagashira mu kaga igihugu cose. Turashimira leta iguma ishigikira ibikorwa vya severe. Leta kandi yarasubije agateka abasoda b'inzirakarengane bari baciriwe urubanza rwo gupfa mu 1992 mu kuvuguruza ingingo z'urubanza bari baciriwe. Mugabo impinga iracari ndende. Ijambo ry'ifatiro rya Avod kuri uyu munsi twibuka iryo gandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ni kubaka igihugu mw'iterambere rirama, mu gufata mu mugongo abapfakazi n'imfuvyi bakozweko n'amahano Uburundi bwagiye buracamwo. Abatapfuye
barapfapfanye. Twarakoze ibyo dushoboye ariko ntaho turigeza. Twiyumva ko twatereranwe. Turakeneye gufashwa mu buryo bwinshi, haba mu gushigikirwa mu vyerekeye ubutungane, mu bijanye no kwiyungunganya no kuturamira. Ishirahamwe Avod ryipfuje kuvugira ab'ijwi ridashika kure risaba ibi bikurikira kuri leta: ko yotunganiriza abo bose bahohotewe bakicwa ataco bazira mu kubasubiza agateka, ko yoshiramwo umwete wo kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 n'1973 kuva mu gacerere igakurikirana urubanza rw'abatembagaje ubutegetsi bwa nyenicubahiro Ndadaye Melchior n'abafasha biwe n'isinzi ry'abarundi bahahoneye, gukurikirana iyicwa rya nyenicubahiro Ntaryamira Sipiriyano, gushiraho ikigega cyo gufata mu mugongo abapfakazi n'impfuvyi bahuye n'amahano yashikiye Uburundi kuva bwikukira, gutera iteka inzirakarengane mu kuvuguruza imanza zaciriwe abahohotewe n'abishwe mu 1972, 1973 nk'uko vyagiriwe abasoda, bakabeza bakuhagira impfuvyi zabo iceyi co kuba abana b'abamenja, gushiraho ibigo vyo kuremesherezamwo no guhumuriza abakozweko n'intambara z'urutavanako kuva Burundi bwikukira, gushiraho itegeko riringaniza ishumbushwa ku bakozi bakuru ba leta n'abanyepolitike bishwe bari mu buzi bwabo, gukurako ikori ry'agataka ku bapfakazi. Kuri severe yoshiramwo intege mu bikorwa vyayo kugira ngo ishirahabona ivyabaye mu bindi bihe vy'amahano igihugu caciyemwo, nko mu 1965, 1969, 1988, 1991 n'ibindi ivyanyazwe bisubizwe n'ayandi madosiye ishinzwe yakurikirane. Ku mashirahamwe aharanira agateka k'abahohotewe nukuba intatangwa mu guharanira iteka ry'abahohotewe n'iry'ababo, gufatana mu nda no gushira amanga mu kugwanira iryo teka ry'abahohotewe hamwe n'ababo. Ukuri kuvugwa n'ukuzi. Bigiriwe Bujumbura kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka w'2024 kubw'ishirahamwe Avod, Ambasaderi Kabushemeye Ntamwana Epifani. Abarundi burya bose bagendana intumva, abarundi bose burya hakomeye baki kubona uba impfuvyi ukaba umupfakazi wiki ico kintu nyene ukaba warabaye impfuvyi kubera ayo mashano ayo mahano, hanyuma ukakura ukongera ugapfakazwa n'ayo mahano kandi mu bundi buryo. Ivyo bintu sinzi ko hari umuntu avyumva uburemere. Umutima utawufashije ugumana ku gahinda, hanyuma uko kuntu batahana abo bantu baba bakoze ikibi barasubira bagakora ikibi ati n'ubundi, bagasubira ikindi ati n'ubundi abana bacu tukazobaraga izo mvurugu, ako kaga kazoza karabashikira.